kutamera ubwanwa canke ubwoya ku bihimba bimwe bimwe kandi harageze, hamwe no kugira ubwoya umubiri wose nta ngwara irimo, biterwa n'inkabuzo umuntu afise mu mubiri. Bivugwa na muganga Jean-Bert Kimasi Ntihebuwayo yanonosoye ibijanye n'ingwara zo ku rukoba. Ubwoya bumera hagati kenshi y'imyaka bitangura kuza hagati y'imyaka ya 9 na 12, ariko hari abo bishika bakabumera batevye ku myaka 20 canke hari n'abandi bishika ntibamere ubwo bwanwa haba ku munwa canke hafi y'igitsina. Hari abashobora ko imiryango bashobora kumera ubwanwa n'abandi bashobora kutabumera. Nkuko ushobora gusanga hariho abigeme bizwe yuko batamera ubwanwa mugabo ugasanga hariho ababufise. Bivana n'umubiri w'umuntu kumeze, ariko kandi bikaba bifatana n'inkabuzo umuntu aba afise mu mubiri, ico twita hormone. Si ingwara na gatonya canke akaba bifatanye n'ivyo bindi ku mubiri wiwe uremwe canke izo nkabuzo zahungu na kobwa ziba zimuri mu ngene ziba zubatse. Niba bahora bibaza ko umuntu adafise ubwoya atera imikoshi, sivyo na gato nkuko bibandanya bivugwa n'uwo muganga. Ivyo nibaza ko ari ivy'abantu bibaza, nta gihamya kihari, nta bushakashatsi bwabaye, nta banditsi ibitabo, kiretse hari umuntu ashobora kuvuga ati yarasomye iki gitabo, hari abantu bavyanditse bagize ko ubushakashatsi. Nibaza ko ivyo ari vya bindi abantu biyumvira ati nakaratera imikoshi, kera twaravyumva mitumba ngo irya miryango yabanaka iratera imikoshi n'ibindi, mugabo ivyo ni vy'abantu baba biyumvira, nta kuri kuba kurimo. Naho mu Burundi bitagwiriye, mu bihugu vyateye imbere bafise ubuhinga bwo kumeresha umushatsi n'ubwanwa canke bakabutera ku bantu bari basanzwe batabufise.